So we can read from Galatians 4:1-7. Reka dusome Bigalatiya 4 turasoma dore ku murongo wa mbere. Ariko mvuga yuko Samuragwa yakira umwana atacitandukana ko n'umugurano nahariwe nyene ibintu byose, ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu kibariro cashinzwe nase. Natwe nuko tukira abana twari tujakariye ivya mbere vyo mwisi, maze igihe gikuye gishitse Imana itsa umwana wayo yavyawe n'umugore, kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Kandi kuko turi abana bayo turi Imana yatumye muhemu w'umwana wayo mu mitima yacu ataka ati Abba Data. Nico gituma tutakiri umugurano ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Amen. So Father, we thank you for your word. Mana turagushimiye ku bw'ijambo ryawe. Thank you as you speak to us. Turagushimiye ko ugiye kuvugana For natwe. it is you Ni wewe that we listen to. tugiye It kumviriza. is only you Ni wewe gusa who can make us satisfied. ushobora gutuma Let duhazwa. the atmosphere Reka ikirere go ahead in your will, umwami Imana kigende kwira hano hantu, and also allow your word to penetrate in hama us. wenemere ijambo ryawe ryinjire mu buzima Thank you bwacu. from the beginning to the end. Turagushimiye ku bw'intango You are n'iherezo, the center of it all. uri centre y'ikintu cyose, In the name of mu Jesus. izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. So today, Uyu munsi in a very short way, mu nzira ntoya I want us to talk about the sons of God. ndagiye kuvuga abana b'Imana. Abana. Harabana, hara children and sons. Okay, mu kirundi cyiza abasamuragwa b'Imana. Apo sasa, tuende pasa. Hallelujah. Hallelujah. The sons of God. Abasamuragwa b'Imana. Are you a son of God? Woba uri samuragwa w'Imana? Hallelujah. Hallelujah. Today we will analyze some steps or some characteristics Uyu munsi turagiye kurabira hamwe ibintu biranga that can help you understand. bishobora kugushoboza gutahura Are you a child or uri are you a son? umwana canke uri samuragwa. Hallelujah. Hallelujah. Where you realize you are a child, Niwamenye neza ko uri umwana, in the presence of God is opportunity to grow. mu bwiza bw'Imana akaryo keza ko gukura, And God is ready to help us grow. kandi Imana yiteguye kudushoboza gukura. And where you see you are good, Niwabona vy'ukuri ari sawa, keep moving on by the grace of God. ubandanye ku bw'ubuntu bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise And Jesus. here Galatia, they are being written by Paul. Iki gitabo cy'Abigalatiya cyanditswe na Paulo, And he's starting to talk about the heirs. ariko aravuga ibijyanye n'abasamuragwa. Hallelujah. Hallelujah. A child can be an heir, Umwana ashobora kuba samuragwa, but cannot be allowed to have the control ariko ashobora kuba adafise uburenganzira bwo kugenza ibintu uko until ashaka he comes to the age. kugeza ageze mu gihe cyashinzwe. Hallelujah. Hallelujah. And that is where you see some Christians asking themselves, Nicyo gituma ubona abakristo benshi babaza ngo why does God use this person and is younger than me, more than me? kubera ko Imana ikoresha uno muntu ari muto paraporo ya jewe. Hallelujah. Hallelujah. Why have I been born again for 20 years, but this person has been born again 10 years and he's being used more than me? Uyu muntu amaze imyaka 10 akijijwe, je maze 20, kubera ko Imana idakoresha jewe kuruta uko ikoresha uri amaze imyaka 10 I akijijwe. pray that today you shall get your answer in the name Uyu of munsi Jesus. umugoroba muragiye kwakira inyishu y'icyo kibazo mu And izina rya whatever Yesu. the Lord has put in you, Icyo Imana asize muri we cyose, you start feeling the pressure of the Holy Spirit, uragiye kumva pressure ya Mpwemu and Yera, it will grow kandi kizokura and produce forth fruits, hama kice cyama and the ivyamwa, fruit that you last. ivyamwa bizogumaho. How do you know someone is a child in the spirit? Mbega umwana ameze gute mu buryo bw'impwemu? Hallelujah. Hallelujah. A child cannot handle tough things of God. Umwana ntashobora kuronka ibyo abantu bakuze b'Imana baronka. You cannot handle tough things from God. Ntushobora gukora cyangwa gutunganya ibintu bikomeye by'Imana. Wabivuze neza. Amen. Reka kirudi ndacyumva. Urabyumva? Ndacyumva ariko kukivuga nukuri ni ururimi ruragora biriko biraza. Yes, nashimwe cyane. Praise God. If you're a child, Iyo
uri umwana in the physical world, mu buryo bw'umubiri bw'isi we cannot trust you to drive a car. ntidushobora kukwemera ko utwara imodoka. Hello? I have my son. ndafise umwana w'umuhungu He's 15 years old. afise imyaka 15. From the time he was 10, kuva afise imyaka 10 he has been saying, Mama, may I drive? yakumubwira mama reka ntwara imodoka, Mama, may I drive? mama reka ntwara imodoka. Oh yeah, I wait. ndamubwira ngo oyaye wait, You are not yet. nturagera. But at least now when he continued to grow, ukabandanya kura I allowed him to start learning pole pole. ndatanguye kumwemera yuko yiga buke buke. Last week, mu ndwi he iheze was telling me, yariko arambwira Mama, now I'm gonna get my permis. ndagiye kuronka mama permi yanje. Ndamubwiye oyaye. I told him no, You are a Kenyan. uracyari umukenya. Kenyan, we get our permis at 18 years old. twebwe muri kenya turonka permi dufise imyaka 19. 18. Yes, ashimwe. Amen. So the brain has to grow a little bit to handle Yeah. the toughness on the road. abwiza gukura, umwana abwiza gukura kugira ngo atangure gukora ibintu bikomeye. Ask your neighbor, baza umubanyi wacu My mu ntero yawe friend. uti mugenzi wanje, can God trust you with tough things? mbega imana yo kwizera mu bintu bikomeye. Mubaze bega urafise maso z'umuhemu. Tell your neighbor, mubaze urashobora kuba ufise Aha. ingufu zikwiye kugira ngo ushobore gukora ibintu bikomeye by'imana. Bega uriyemeje mu muhemu. Yes, nashimwe cyane. If you're a child, nimba uri umwana you can't be allowed to handle tough things. ntushobora kwemerera gukora ibintu bikomeye If by'imana. somebody speak against you, nimba ari umuntu avuze nabi kuri wowe and you start crying, ugatanga or gushyira ibyawe start hejuru, speaking back again, ugatanga nakumwishyura nabi, God will say, oh yeah, God will say no, keep on having milk bandanya unywa amata until you grow. kugeza ukuze. 2, icya kabiri, how do you know you are a child? ni iki kizokwereka ko uri umwana? Children are given little things to handle for the time being. abana bahabwa ibintu bitoya kugira ngo abe ari byo bakora. Yes, ashimwe. Praise It's God. like the way we give the babies the toys to play with. abana babaha ibijuwe kugira ngo bakine navyo. Hello? Hello, You give them the small car to put on the... utuduga dutoya ugatwara hasi Because they are babies. kubera ko baracyari abana. They are given to handle that for a short time. babaha ivyo bintu kugira ngo babe barabikoresha umwanya muto, Because when they reach to another age, kugira ngo nibakura kandi they will say, I'm not a baby. bazotangura kuvuga ati sindi umwana. In the spirit, mu buryo bw'impwemu there are people who can't go beyond through a some meal sarale mukwezi. mu buryo bw'impwemu hari abantu Watashobora kurenga umushahara wa through a some meal ku kwezi. hari abantu mu buryo bw'impwemu badashobora kurenza umushahara w'ibihumbi 300 ku kwezi. Why? kubera iki? If you get 500, hamwe woronka ibihumbi amajana you will 5 not even give your tithe. ntuzotanga n'ikigira 10 cyawe. You will walk on everyone on the road uzogenda uhonyera ku bantu bose mu ibarabara because you're a baby. kuko uracyari umwana. Hallelujah. Hallelujah. So God ensures imana iteza kumenya that neza He has given you what you can handle yuko yaguhaye ibyo ushobora gutwara. through a some meal. ibihumbi amajana 3 Ulihi nyumba sasa can't meal. you pay your house 150,000. 150. Utore cha chumi 30 mile. Ayo nangahe? you give your tithe 30,000 abaye 180. Aha, angahe? Saka trove. France nukuri ni 00 aho mundeke. 190,000, yeah? Ego, ibihumbi 180. And then you buy ibiro vy'umuceri vitano, viharage viro vitano, amakoto akachupa kakinju, sivyo? Nuko. Hanyuma yo mahera yose ahera. And because you're a baby, kubera ko uri umwana, God makes sure imana iteza kumenya neza that you don't have extra coin in your pocket, yuko atayo wasigaranye mu mufuko wawe, so that you may keep on praying. kugira ngo ukomeze uri kurasenga. And then He gives you. hamiguhe kandi Like the baby can come to mama. abana bavuga ngo mama give me, mama give me. And then because He loves you, He gives you the small that you need. kubera ko agukunda agaca guha bikeya. Because if He gives you 10,000 in your pocket every day, that you have it like amahera atakoreshwa,
Yani sijui ni nini. The money that you don't need to use, like you have 10,000 every day. hamwe yo guhumba icumi ku munsi uzoba ufise amafaranga utagira icyo uyakoresha mu buzima He bwawe. knows you can't handle it. You will know all them are restaurant and you will eat all them are free. wewe uzomenya amaresitora yose ahari ugena amafiriti y'ayo maresitora yose gusa. And at the end of it, you get cancer because of taking those junk food. So God protects you because you're child. hanyuma ugaca urwara kanseri kubera ko urya ibyo kurya bitameze neza, imana igaca ikurinda ivyo. Say, I don't want to be a child in vuga the uti name of nshaka umwana mu Jesus. izina rya yesu I want kristo. to grow in the ndashaka name of Jesus. gukura mu izina rya I yesu. want to go to another level in the ndashaka name of gushika ahandi Jesus. hantu mu izina rya yesu. But today I want to talk about the sons. shaka mvuga uyu munsi The basamuragwa, sons of God. abasamuragwa b'imana. How do you know somebody is a son of ni God? gute umenya ko umuntu ari samuragwa w'imana? One, they are fully grown. icya mbere ni abana bakuze, Fully grown. barakuze, bari mature. Hallelujah. haleluya. The eyes can see well. amaso yabo abona In neza the spiritual realm, mu isi y'imwemu, they are able to know bashobora kumenya there's a devil worshiper amongst us. yuko hariho umudayimoni akaragendagenda ahantu, And they can tell people arise and pray. bagatanga ngo haguruka musenge, Something is wrong hari here. ikintu kitameze neza hano. Hallelujah. haleluya. Their work is blessed. umviriza ibikorwa byabo birahezagiwe, Whatever they touch prospers. icyo bakoze ko gitera imbere. Their prayer life is perfect. amasengesho y'ubuzima bwo gusenga ni sawa cyane. Nuwasukuma ngo wisonzeshe cyangwa baridire programu y'ishengero kugira ngo wisonzeshe. mwavyumvise? Urumva? They don't wait the program of the church to fast and pray. They create their time with their papa baca barema ibihe byo kugira ngo basengane because they n'Imana, are fully grown. kuko ni abana bakuze mu buryo bw'imhemu. Bwana Yesu asifiwe sana. yesu ashimwe I cyane. pray that in this church ndasenga imana ngo muri kino kibanza that God will find grown sons in the imana kingdom. ikuze abasamuragwa banyu mu bwami bwayo muri kino kibanza. Hallelujah. haleluya. As he moves in this place, igihe izo biriko iragendagenda hano hantu, he shall find grown-up sons izosanga abana bakuze mu buryo that he bw'imhemu, can use in the kingdom. ishobora gukoresha mu bwami bwayo. Two, icya kabiri, a son in the kingdom umwana mu bwami bw'imana, samuragwa mu bwami bw'imana, is able to handle responsibilities. arashoboye gukora inshingano ziwe. Hello. hello. You are able to handle responsibilities. ushobora gukora inshingano zawe neza. Whatever the Lord tells you to do, you are able to do it without complaining. icyo imana ikubwiye cyose gukora ushoboye kugikora neza utari kuridodomba. You are able to respect your leadership without speaking bad about them. ushobora kubaha uburongozi imana gusize imbere atamutwara usanga ata kintu na kimwe cyo kwidodoma ufise. You are able to pray for your drunkard husband without fighting with him. ushobora gusengera umugabo wawe mutarize kugwana mu buryo bw'umubiri. Hallelujah. haleluya. You are able to keep quiet when other people are speaking against you. ushoboye kugumya akanwa kawe ururimi rwawe igihe abandi bose bari kubavuga nabi kuri wewe. You are able to say no to corruption. ushobora kuvuga oya ku bijyanye n'igiturire abandi bari ko baratanga, Because you know your kubera responsibility. kuraza inshingano I zawe. pray in the name of Jesus ndasenga mu izina rya that yesu today yuko uyu mugoroba that we will be called the sons of God, uza kuba vy'ukuri abana bakuze b'imana, who knows and understand their bazi responsibility. kandi batahura amaresponsabilite yabo. Bwana Yesu asifiwe sana. imana ishimwe cyane. So after looking at these differences, tumaze kureba ibitandukanya umwana na samuragwa, what are some of the characteristics ni biki biranga of the sons of God? abasamuragwa b'imana? As we read in the word of God, usomye mu ijambo they ry'imana, are the ones adopted in the kingdom of God. ni babandi bagizwe abana mu bwami bw'imana. Ephesians 1, usomye abanyefeso 1 4 to 6. kane gushika kuri 5, You can write that one. mwashaka kwandika uwo murongo. Ephesians 1, 4 to 6. abanyefeso 1 4 to 6. kane gushika kuri 6, nk'uko yadutoranije muri we itangiro ry'isi ritarashigwaho kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo, kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo nk'uko yabigombye bikayimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye muwo ikunda. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How do you know you are adopted in the kingdom of God? ni bande bazi ko bagizwe abana mu bwami bw'imana muri kino kibanza? One, you live a holy life. ubaho ubuzima bwejejwe. And how do you know
kandi gutyo umenya that you are adopted kuko wabaye uwagizwe umwana in the kingdom of mu God. bwami bw'Imana. You live a holy life. Icyambere aho ubuzima bwejejwe You are able to say no ushobora kuvuga oya to ungodliness. ku kintu cyose kitarimo You are ubumana. able to say no Ushobora kuvuga oya to the worldly pressures because you've been adopted kuko wagizwe umwana in w'Imana the kingdom of mu God. bwami bw'Imana. Two, Icya kabiri, you are blameless uri umuntu atagira agasembwa before God. imbere y'Imana, And you know kandi urazi that you are made for the purposes of God. yuko wasizweho kubw'impamvu kanaka y'Imana ku buzima bwawe. Yes, ashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. This is the way you get to know, am I adopted in the kingdom Ibi of nibyo God? bikwereka yuko by'ukuri wagizwe umwana mu bwami bw'Imana. Number two, Icya kabiri, the believers who are led by the Spirit of God. abarongorwa na mpemu w'Imana. Are you ever led by the Spirit of Mbega God? urarongorwa na mpemu w'Imana? Because those who are adopted in the kingdom, Babandi bagizwe abana mu bwami they don't walk according to their emotions. ntibagendeshwa n'ibigumaguma byabo, They don't walk according to what they hear. ntibagendeshwa n'ibyo bariko barumva, Nor do they walk according to the sight. ntibagendeshwa n'ibyo bariko barabona, They walk by faith bariko bagendeshwa n'ukwizera kwabo because they are led by the Spirit kuko of God. bagendeshwa na mpemu w'Imana. They don't go according to the prices of things in Burundi, Ntibagendeshwa n'ibyo n'ibiriko biraho mu Burundi, but they walk in the Spirit ariko bagendera mu mpemu. because Vuga they are amen. led in the Spirit. Kuko barongorwa na mpemu w'Imana. You might see us in this body, Ushobora kutubona muno mubiri, but we are not of this body. ariko ntituraba uyu We mubiri. are of the heavenly places. Twebwe duva mu gihugu cyo mu We are the ijuru, people of the Spirit. turi abantu mu buryo bw'impemu. Jane is not the one you see. Jean si umuriko murabona. This is only a vessel Umviriza, uyu mubiri ni igikoresho gusa, that carries Jane who is ariko inside. icyo Jean afise Makaya sekaya ndaria. karabosatara. Hallelujah. Haleluya. You must be led by the Spirit of God. Ubwiza kurongorwa na mpemu You w'Imana, must allow the counsel of the Spirit of God. ubwiza kwemera inama ya mpemu yera. He makes things easy for you. Atatuma ibintu byose biba ivyoroshe ku buzima bwawe. When things are tough, Ibintu bikomeye you don't complain. ntabwo widodomba, Nor do you feel like God has left you. uvuga ngo Imana yaguhevye, But because you are led by the Spirit, ariko kugendeshwa na mpemu you w'Imana died like David. uca utangura kumera nka Like Dawidi. he said in Psalms Yaravuze 23, muri Zaburi ya 23, even though I walk through the valley of naho the noca mu shadow of mwonga w'igitutu c'urupfu, death, I will fear no evil. sinzogira ikibi na kimwe For I ntinya, know you are with me. kuko ndazi yuko uri kumwe nanje. Your rod and your staff, they comfort me. Inkoni yawe n'inyamazo yawe birampumuriza. Arise, Church of God. Haguruka sengero, Arise, my men and women of haguruka God. abagabo n'abagore b'Imana. Burundi is needing men and women of faith. Burundi ikeneye abagabo n'abagore bafise ukwizera. Africa is waiting for Burundi. Abanyafrika bakeneye The Burundi, sons of God to be made manifest. n'abasomerago b'Imana bagiye That you may kugaragazwa, walk in the Spirit. babandi bagiye kugaragazwa na mwemu, The goodness of the Lord. hama akagaragazwa kugira neza kw'Imana. Hallelujah. Haleluya. If Shadrach, Meshach, and Abednego, Hamwe Mesaki, Abedenego na Sadraka having known their God, bari bazi Imana yabo, they could not bow down to the God ntibashobora of the kunamira Imana Nebuchadnezzar. y'ikigirwamana. But they stood and said, Barahagaze baravuga ngo we cannot bow down to your God, ntidushobora Nebuchadnezzar. kunamira Imana yanyu. Hallelujah. Haleluya. We know our God Turazi Imana yacu. will save us in the fire. Umviriza, namwe waduta mu itano ry'umuriro, He will save us. azodukiza mu itano And ry'umuriro. if he does not save us, Natadukiza naho Sakate muhanda parazo bosh. takaye Meketerima zerebo bosh. bosakata Mekesi karaba hekete. pazaribo sovahe. Even if I get healed or I don't get healed, Naho nokira cyangwa nkakira, whether you like me or you don't, ubikora cyangwa utabikora, whether it is working or it's not working, nimba biriko biragenda neza cyangwa bitako biragenda when I neza, know God is for me, ndazi ko Imana iri mu ruhande I rwanje, never lead myself. nishobora kuntererana, And I never lead myself. jewe siniyobora jenyene, I am led by the Spirit of tongogwa na God. mpemu w'Imana, I am led by the Spirit of God. tongogwa na mpemu w'Imana. When He leads you, when the Spirit of God leads you, Iyo mpemu w'Imana kurongora, He fills you with power. akuzuza ubushobozi, He fills you with confidence. akuzuza gushira He amanga, fills you with faith. akuzuza ukwizera, You can move mountains. ugaca unyiganyiza imisozi. Hey,
I decree and declare ndavuga muri kino that kibanza the mountains in Kinanira must come down. imisozi yose hejuru ya Kinanira igiye kugwa hasi. Raba Petero. Hallelujah. Hallelujah. When they were crucifying Jesus, Igihe babamba Yesu, Petero yari kumubiri cyane. Murabyumva? Sivyo? Yari hehe? Kubera iki? Yari yamenyereye Yesu. Ngo gwiki Yesu. Ngo bagutware ndingaha nibishoboka. Reka ndakwereka Yesu dafisi bugita. Nitawafanyia kazi Yesu usijali. Yesu ntugire ikibazo ndagukorera akazi. Lakini Yesu anacheka tu. Yesu aratweheka. Mungu atusaidie tusimzoee. Imana idufashe ntituyimenyere. Tusizoee uwepo wa Mungu na neema Itumenyere yake. ubwiza bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Na kweli alimuonyesha. Kandi by'ukuri yarabimweretse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Walipokuja Baje akatoa ile bugita. akurayo cya gisu. Yesu wabibonye. Yesu wabibonye. Nakubwiye ngo ndabishoboye. I'm able to do that. So akamwangalia tu. Yesu aramuyitegereza. Atora kwa gutwi akubitako. Back your bugita. Turamubwira ngo subiza imbugita yawe nyuma. Because our battle is not of the flesh and the blood. Intambara yacu sho mu buryo bw'umubiri. When did the church start fighting in the flesh and the body? Umviriza isenga niswa kugwana mu buryo bw'umubiri. When did you start fighting with your flesh? Kubera kutangura kugwanisha umubiri. When did you start fighting with your blood? Kubera kugwanisha amaraso yawe. Reka tukurikirane. Reka tubandanye. Peter akawandanya sivyo. He continues. Murabibona? You see that? When people are gathering like you're gathering here, igihe abantu bari bakoranye and Jesus is going through hell, Yesu nawe ariko anapitia mambo magumu, ariko araca mu bintu bikomeye, watu wakaanza kugundua roho ya Petro ni ya Yesu. Abantu baca batangura kubona imwemu ya Petero ni ya Yesu. Bega alichomoa mbugita kuchomoa. Bega yarasokora imbugita cyangwa ntiyasokoroye. Aliogopa. Aratinya. And he said no. Aravuga ngo yaha. I don't know him. Jewe sinamuzi. Nimureke. Leave me alone. I don't know him. Hallelujah. Hallelujah. Kurongorwa n'umubiri. At the end of it, kurangira. When Jesus died, what did Peter do? Yagiye kuri other disciples. None mwebwe, none wagabo nukuri. Uyu mugabo yatubeshe. Yafuye nagaruka karabaye mabibonye. Jewe degore kwiye kugenda fishing. I'm going to fishing. Jendagiye kwirobera. Kwirobera. Dagaruka kwirobera. Jendagiye kwirobera. Uyu mugabo nukuri yono ni myaka yacu 3. Yafuye akazina kacu kononekanye nukuri mwebwe bye mimi dagiye kwirobe. Hallelujah. And he knew ariko yarazi that Jesus had given him the capability of leadership. Yuko Yesu yamuhaye ubushobozi bwo kurongora. So the moment he said I'm going back to fishing, kuvuga yavuze ngo ngiye nsubiye kuroba, aho nyene yakuvise Yesu kudeta kubera abafuasi bose wagiye kurinde Petero. Cyo kirumvikana. Jibaze mtu anapiga Yesu kudeta wewe. Iyumvira umuntu yakubise Yesu kudeta. Hallelujah. But baada Roho Mtakatifu alikuja juu yake. Ariko mpemu yere yaraze kuri we. The body was dead. Umubiri wari wapfuye. His blood could not work anymore. Amaraso ntiyasokiriza He kose. allowed to be led by the Spirit of God. Yemera kurongorwa na mpemu yera. All the fear was gone. Ubwoba bwose buragenda. All the cowardness was gone. Kwa ya timidite yose iragenda. All the pride was gone. Bwibone bwose buragenda. And he allowed the Spirit of God to lead him. Atseremera ko Imana murongora. And with a lot of confidence, hama yuzu umusizi bw'amanga. he was able to speak. Aravuga. Aho nyene mvihumbi bingahe? Oya nimusomite bo gimana vihumbi bigahe ishengero gimana? Hakijwe abantu ibihumbi bingahe?
kubera iki why yarongowe n'umuhemu yera. he was led by the spirit And he was humble to follow the Holy Spirit. kandi acacira bugufi mpemu yera. I pray that tonight Ndasenga uyu mugoroba that you will receive the same grace. uronke ubwo buntu bwari kuri petero, Make sure your body is dead. umenye neza ko umubiri wawe The wapfuye, power of your blood is dead. yuko ubushobozi bw'amaraso bwawe bwaheze, Pride is dead. ubwibone bwagiye, Fear is gone. ubwoba bwagiye, And know you are a son of uca God. umenya kwisamuragwa And w'Imana. allow the Spirit of God to lead Hamureke you. mpemu Imana kurongore. Hallelujah. Haleluya. Bible says, Bibiliya avuga ngo where the Spirit of God is, aho mpemu Imana ari hey, bivuge, ari mpemu Imana hari iki? There is freedom. Where- Hallelujah. when you allow the Spirit of God to dwell in you, Iyo wemera mpemu Imana guba muri wowe, your family must work well. ako kanya famiye ibwiza Your kubyemera business neza, must work well. business yawe igenda neza, Your children must grow in the love of God. abana bakura mu rukundo rw'Imana, People will suffer, but you will still be raised. abantu bazogukorera nabi ariko bazoguma uzamuka. Hallelujah. Hallelujah. Others will say the economy is bad. Aba- You will be developing. abazobona ko ibizani by'ubutunzi bimeze nabi, wewe uzobona byose biriko biragenda neza, Because even if we have this body, we kubera are ko not of this world. naho dufise umubiri ntiturabisi. Hallelujah. Hallelujah. Give Jesus a better hand clap. mumukomera amasi menshi cyane umwami Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. icya gatatu, They carry the fruitful seed of God. bagendana imbuto y'Imana muri bo, Fruitful seed. imbuto yama muri bo, They carry the fruitful seed of God. bagendana imbuto yera y'Imana muri bo. Those who are in spirit can understand me. Abari mu buryo bw'imwema, abari mu mwema baravyumva ibyo baravuga. Hallelujah. Hallelujah. From the beginning, Kuva mu itanguriro muri Adam and Eve, Adamu na Eva, what did God say? mbega Imana avuze gute? Hello. Hello. He made them in his own image and likeness. yabaremye mu ishusho yayo no mu gusa nayo. Hallelujah. Hallelujah. And he told them, be fruitful Imana isabwira ngo nimurondoke and multiply. kandi mugwire. Hallelujah. Hallelujah. It is not about the body. Si bijanye n'umubiri, It is about the Spirit of God in them. ni bijanye na mpemu w'Imana They muri were bo. supposed to go and give birth Bari bahari kugira ngo bagire ikibagende bavyare bagwire. to godliness in the world. Ibijanye n'ubumana hano mu inosi. But unfortunately, they fell into sin. Ariko ikibabaje nuko baguye mu caha. But I want to encourage you Ariko nagomba kubatera intege. that the second Adam came. Igihe Adamu wa kabiri yaza, Hey, hallelujah. hallelujah, Who is Jesus? He brought down the law that was brought because of sin. ubiriza Yesu yaraza kubita hasi ivyagezwe vyose vyazanye icyaha. Hallelujah. Hallelujah. And he called us the children of the Spirit. Aca atwita abana ba muhemu. Can you read that? Urashaka kubisoma? 1 Corinthians Abikorinto ba mbere 15, igice cya 15 45 to 49. turasoma ku murongo wa 45 gushika ku Mirongo ine n'icyenda. turasoma haravuga ngo kandi uku niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo, Adamu wa nyuma yabaye imwemu itanga ubugingo. Ariko icy'imwemu si cyo kibanza, yamara icy'inyama ni cyo kibanza, kigaherukirwa n'icy'imwemu. Umuntu wa mbere yandurutse mu ivu n'umukungugu, umuntu wa kabiri yandurutse mu ijuru. Nk'uko uw'umukungugu ari niko n'uw'umukungugu bandi bari, kandi nk'uko uwo ijuru ari niko n'ab'ijuru bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uwo mukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uwo mu ijuru. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Though the first Adam sinned Nk'uko Adamu yakoze icyaha, and he brought our body to sin, atatuma imibiri yacu natwe ikora icyaha, which led to law, aribyo vyatumye turongorwa n'ivyagezwe. God did not allow his seed in us to die. Imana irigeze yemera ko imbuto yayo muri twebwe ipfa. Hallelujah. Hallelujah. He sent his own seed, Jesus Christ. Yacitanga uruvyaro rwa Yesu Kristo, And through him, biciye muri he we came in spirit.
ataza mu mpemu from heaven. avuye mu ijuru And he says, who are in him atavuga ngo abari muri we are of heaven. nabo nyene bava mu ijuru. So the bondage of the body, ni kuvuga ngo uw'umubiri n'uw'umubiri it has no power over me nta bushobozi bufite kuri jewe because I am adopted. kubera ko Because naragizwe I'm the lead of the Spirit. kubera ko ndongorwa na mpemu yera And I'm the fruitful seed of God. kandi ndi imbuto ndi uruvyaro rw'Imana rugwira. Hallelujah. Haleluya. And if you have the seed of Jesus in you, nimba ufise imbuto ya Yesu muri wewe you cannot give birth to evil things. ntushobora kuvyara ibintu bibi. Nuko cyangwa suko. mbega muriko muravyumva. 2, icya kabiri you always know your season. uzokwama igihe cyose uzi igihe cyawe And it happens automatically kandi ivyo biba ako kanya for nyene you to bear fruit. kwama ivyamwa. Let's look at the trees. reka turabe ku bijyanye n'igiti. Avoka irashobora kubyara iki? Umwembe. Iyo avoka irashobora kubyara muembe. Elelele karabaye. Can avocado tree give forth a mango fruit? mbega igiti cy'ivoka cyoshobora kumera igiti cy'imyembe? Birashoboka. birashoboka Nibishoboka. ntibikunda. Second question. icya kabiri ikibazo cya kabiri When the tree is supposed to bear fruit, iyo igiti cyiteguye kwama ivyamwa beggar, does it wait for somebody to tell it, now it is your time to bear fruit? mbega icyo giti kirarindira umuntu aza kwibwira ngo hewe hageze ko wama ivyamwa? hello. It happens automatically. biba ko kanya nyene gutyo nyene vyakoranywe navyo Because that's the way God has made it. kuko niko Imana yabigize. This is the same with the sons of God. niko bimeze no ku basamuragwa You don't b'Imana. need to wait. ntubwirizwa kurindira Be told that your season has come. yuko bakubwira ngo igihe cyawe cyageze. This is your season. iki ni igihe cyawe. This is your time iki ni cyo gihe cyawe to bear fruit. wama ivyamwa Because you are a seed kubera ko wewe of God. uruvyaro You rw'Imana bear fruit of God. uzokwama ivyamwa vy'Imana. rayezo brase paza kobase. You don't need to come at the pulpit ntubwirizwa kubaza kuza ngaho gatuti so that you may say you are bearing fruit. kugira ngo wame ivyamwa. Hello. hello. We don't need to stand at the pulpit. ntitubwirizwa kuza ngaha. We don't need to sit at the front seat ntitubwirizwa kwicara ku ntebe so z'imbere. that we may think we are bearing fruit. ntitubwirizwa To be told you are bearing fruit. ntitubwirizwa kubwirwa ngo twame ivyamwa. You just need to know who you are wewe uteze kumenya icyo uri. and the greatness you carry in you. urafise ubukuru muri wewe. If you have the Son of God, nimba ufise umwana w'Imana muri you wewe are a son in the kingdom. wewe uri umwana mu bwami There is something for you. kandi hari ikintu kidasanzwe cy'iwawe. There is a ministry for you. ari minisiteri kuri wewe. Something for you to do. hari ikintu gikorwa wobwiza gukora. Do not get used to the power of God. ntusubire gupfisha ubushobozi bw'Imana. He can use you in any way. ishobora kugukoresha hose. What is your field? mbega isi yawe ni iyihe? Hallelujah. Every part in the body of Christ, igihanga cyose cy'umubiri wa Kristo it has its work. kirafise igikorwa. Either big swati ni kinini or small, cyangwa gito it has some work to do. ariko kirafise icyo gikora. One time, igihe kimwe when we were in secondary school, twari turi muri secondaire. I was in a boarding school for girls. jewe nari muri internet y'abakobwa. And one day, one of our friends did Rero- something funny. igihe hari umwe muri twebwe akoze ikintu gitwengeje. Do you know what she did? mbe murazi ikintu yakora? She removed all the eyebrows, yacakuraho izi ngohe zose all of them, zose akazikurako and she came to class. agacaza mu ishuri. When you look at her, umuravye you see she's a person. ukabona She's the same person, ukabona ni wa muntu nyene but she's missing something. ariko hari ikintu kibuze. She looks funny. uyu muntu ameze nk'akagugu She's not complete. ntabwo yuzuye. And we were asking her, Phyllis, what did you do? Tukasema tuti, mbega wakoze iki? bakamubaza She could only laugh. nawe nyene Teachers could come in class umwigisha akaza. and they go, huh? Phyllis, Finish what is it? nibiki? She did not say. Until in the evening, kugeza mu ijoro that's when she told us, agaca tubwira ah, ah kwani muko wajinga aje? mwebwe namwe mumeze ukuntu Hamuoni
nimenyoa eyebrows. Nimubona yuko nakuye izi ngohe? And we all said, Papa. Genda hariya. What am I saying? Niki kinariko navuga? I'm telling you, it does not matter how small you may be. Ntacyo bitwaye ko muri mutoya bigaragara. It does not matter how you may feel your gift is small. Ntacyo bitwaye ko ingabire yawe kwibasika ari nto. Even you seated at the back out there. Nawe wicaye hari inyuma. We are one in the body of Christ. Wewe urafise igikorwa mu muriro wa Kristo. And you have a part to play. Kandi urafise ikintu uteze gukora. You have a responsibility. Urafise insingano. Hey, hallelujah. Hallelujah. And if you don't perform it, Rero nutabikora. the body of Christ is not complete. Umubiri wa Kristo ntuzoba wuzuye. Look at the person seated next Raba to uwo you. muntu yicaye iruhande yiwawe. Mubaze, Ask him. are we complete or incomplete because of you? Mbega twoba tutuzuye kubera wewe. Bazo muheno ndi wawe. Uti twoba tutuzuye mu mubiri wa Kristo kubera wewe. Are you playing your part? Uriko urakora icyo wahamagariwe gukora. Even the lines on our hands. Umviriza. The lines on our hands. N'iyi mirongo iri mu biganza byacu. They have their work. Iyi mirongo irafise ikora. Sivyo. They make our hands beautiful. Bituma iyi mirongo ituma ikiganza cyacu kiba cyiza. Imagine yourself without the lines on the hands. Iyumvira uti yaba turafise imirongo mu kiganza. Tuzoba tumeze gute kano? Twoba tumeze gute? Yes, ashimwe. Tell your neighbor, I need you. Vuga ngo gira mugeze uti ndagukeneye. I need you. Ndagukeneye. I need your gifts. Ndakeneye ingabire yawe. I need your talent. Ndakeneye ingabirano yawe. Mubirie vizuri. Mubwire neza. I need you to bear fruit. Ndagukeneye wama ivyamwa. Because you are a seed of God. Kubera ko wewe uri uruvyaro rw'Imana. And in you. Bandanye mubwire bimenye ongera bimenye. In you. Muri wewe. There is greatness. Hariho gukomera. There is greatness. Hariho gukomera. Please tell them because they are not hearing me. Mubwire uti muri wewe hariho gukomera. In you there is greatness. Muri wewe hariho gukomera. In you there is greatness. Muri wewe hariho gukomera. The greatness of God. Ugukomera kw'Imana. Tell him go out. Bwira ngo soka. Go out. Mubwire uti soka. And manifest. Ugenda ugaragaze. Manifest. Garagaza. Manifest. Garagaza. Manifest. Garagaza. Manifest. Garagaza. Manifest. Garagaza. The seed of God. Urubzar imbuto z'Imana. Garagaza. The greatness of God. Ugukomera The kw'Imana. power of God. Ububasha bw'Imana. The grace of God. Ubuntu bw'Imana. The love of God. Urukundo rw'Imana. The peace of God. Amahoro y'Imana. The healing of God. Ugukira kw'Imana. The power of God. Ubushobozi bw'Imana. Go out. Genda. Go out. Genda. Manifest. Garagaza. Manifest. Garagaza. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Everybody put your hand on your belly. Ubisa si ikiganza cya kunda yawe. Everybody put your hands on the Si belly. ikiganza cya kunda yawe. In you. Muri wewe. There is the greatness of God. Hari ugukomera kw'Imana. Now I want to speak Kashaka uvuge. to the greatness in you. Uti ndafise ugukomera kw'Imana muri This jewe. is the season. Ubisa. This is the season Iyi ni ikigirisho gihe. of the manifestation Cyo kugaragazwa. of the sons of God. Kw'abana b'Imana. The greatness of God in you. Ugukomera kw'Imana muri wowe. I call it out. Gusore. I call it out. Ndaguhamagaye I hanze. call it out. Ndaguhamagaye In hanze. the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. The power of God Ubushobozi bw'Imana. that is in you, Buri muri wowe. that is hidden in you. Unyegezwe muri wowe. I call it out Usohoke. to manifestation. Ugende In bugaragare. the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya I Yesu. send the fire of the Holy Ndavuga Spirit. ubushobozi bwa Mwemu Yera. I release the fire of the Holy Spirit. Ndareka ubushobozi bwa Mwemu Yera. Burn you up. Buza kuguturira. Burn you up. Buza kukwatsa. Like a mother, like a woman, Nk'umugore when she's giving birth, yiteguriye kubyara. fire comes here. Iyo umuriro uraza. Fire comes here. Umuriro uraza. Then the child gets out. Umwana asohotse. And now I declare Uyu mwana avuze. in the Spirit of God, Hamwe n'ubushobozi bwa Mwemu Yera. fire of God Ubu umuriro w'Imana is coming upon you. uraza hejuru yawe. It is coming upon you. Umuriro uraza hejuru yawe. Whatever has been holding you, Uraza hejuru ubuzima bwawe. whatever has been keeping you, Icyakugumije. I command it Ndagitegetse. to get removed. Gikure kure. In the name of Jesus. Izina rya In Yesu. the name of Jesus. Izina rya Yesu. Fire of God. Umuriro wa Mwemu Fire Yera. of God. Umuriro wa Mwemu Yera. Fire of the Holy Spirit. Umuriro wa Mwemu Yera. Come upon you. Uza hejuru
utangaza ubuzima And bwawe let the birthing happen. ariko hatangure kuvuka ikintu And let the birthing happen. reka hatangure kuba kuvyara In the name of Jesus. mw'izina rya yesu Clap your hand to appreciate amashyi the Lord. menshi ku mwami Clap your hand and appreciate Jesus. Tangaza ya kwamba itangazo rafiti sitatoka hapa tasa sinzova ngaha nikiwa tasa. sinzova ngaha ndi ngumba Oyaye. no Nidavyemera. Nidavyemera kuba ngaha ari tasa. ninde yokwemera kuba ngaha ari ngumba Atwereke. hari umuntu abishaka kuba ingumba ngaha Yes ashimwe. praise God Let me tell you. reka nkubwiye Back some years ago, imyaka iheze Bonke came to Kenya. bonke yaraje muri Kenya And when he landed in the airport, igihe yashika kuri aeroport he said, aravuga wow, Kenya a father nation. aravuga ngo igihugu kigiye kuba umuvyeyi Father nation. igihugu kigiye kuba umuvyeyi You will go to nations aravuga ngo mugiye kuza mu mahanga atandukanye as missionaries mugenda nk'abamisiyoneri and making nations give birth their purposes. mugenda mutume amahanga avyara amasezerano yayo And he said amen. aravuga ngo amen The message came to the churches, iyo mesaje irashikirira amasengero and when it was spoken, igihe yabivuga when it was spoken in the church, igihe vyavugwa mu ishengero I was also sitting there, na nicaye inyuma and the pastor was saying, pastor aravuga pray, aravuga ngo Pray. senga pray, senga so that when God is making Kenya a father nation, ngo imana ikirahindura Kenya igihugu kigiye kuvyara amahanga you will not be left behind. aravuga ngo ntuzosigare inyuma That you be sent as missionaries. uzorungikwe nawe nk'umumisiyoneri When I looked at myself, ndayiraba I said, oh yeah, ndavuga oya this is for pastors apostles who are sitting there Hapo. aho nyene The Spirit of God spoke mpemu yera aravuga and said, aravuga why are you looking down on yourself? kubera kuri kurisuzugura wewe You are the one I'm speaking to. ni wewe ndiko ndavugana nawe Even if you don't pray to become a missionary, nutasenga umumisiyoneri then pray senga that you'll be carrying bags and wiping their shoes. babwiye ngo senga basi nutaba umumisiyoneri uzobe utwara ibi barita gute amashakoshi ibirato byabo no guhanagura ibirato. And with that time I said, oh yes, aho ndabishobora gose ndabishobora. aho yarasaba ngo ivyo jewe no bikora no bishobora. And I went on my knees. Chanke no masenga Oh ku my mavi. God. Ndasenga mana. As you said Kenya, Nkuko wavuze ngo Kenya to nations, igiye kuvyara amahanga. I pray Ndasenze that you not leave me behind. ntusige inyuma. I want to carry their bags. Nzotwara amavarisi I yabo. want to wipe their shoes. Nzohanagura inkweto zabo. And I started to cry. Ndarira. God help me. Mana fasha. Allow me to carry their bags. Shoboza nzotwara amavarisi yabo. Little did I know Ntiyigeze amenya that I will be a missionary myself. yuko ubwiwe azoba umumisiyoneri. Other people will carry my bag Abandi bazoterura amavarisi and yanje. wipe my shoes. Bagahanagura inkweto zanje. Hallelujah. Hallelujah. You Burundi. Namwe Burundi. There is greatness in you. Hari ugukomera hejuru yawe. The glory of God is upon you. Ubwiza bw'Imana buri hejuru yanyu. God is ready to use the sons in the kingdom. Imana iteguye gukoresha abasamura bo mu bwami bwayo. Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Stand up on your feet. Haguruka ku maguru yawe. Because of time I can't finish everything. Kubera umwanya sishobora kurangiza byose. You come back. But stand up on your feet Haguruka ku maguru yawe. and start to pray. Dushaka dutangure gusenga. Lifting your hands to Jesus. Shaka uteresha ibiganza byawe imbere y'umwami. He's the one who has put the seed of greatness in you. Niwe yasize imbuto yo gukomera hejuru y'ubuzima bwawe. Apostle has not put anything in you. Se nta kintu na kimwe nasize muri mwebwe. He's a brother in Christ with you. Ni umuvukanyi wanyu muri Kristo. Yes, ashimwe. Yesu ashimwe. But God Mana is the one who puts ni wewe wasize the seed of greatness. imbuto yo gukomera muri jewe. Listen. Listen to me. Umviriza. The challenge we have Ikibazo dufise as a church of Jesus, nk'ishengero rya Kristo. we never use the power we've been given. Ntabwo dukoresha ubushobozi twahawe. Wasomere. Imigani 10 the power that we have been given, we don't use it. Yeah. Ntitugire dukoresha ubushobozi twahawe. Migani 18:21. Imigani 18:21.
tusome Put it on the screen. hanyuma tusome twese. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazorya ivyo gwamye. Hallelujah. Hallelujah. Life and death. Bavuze ngo urupfu n'ubugingo Iri hehe? biri hehe? Kuwarozi? Kubarozi? To the witchcraft. Vuga ego. Kuwarozi? Ni ego canke ni oya? Biri hehe? Biri hehe? Yes, ashimwe. Now let me teach you a secret before you pray. Reka ndabigisha ibanga imbere ko musenga. Why do you fear abarozi? Kubera iki dutinya abarozi? I remember in Kibenga, Nama nibuka mu Kibenga they used to send cats in our house. barakunda kurungika ubuyabu mu nzu wacu. And you hear boom, Kuchema ngo bom bom. boom. Boom. And it is a pussy. How does a pussy walk? Boom, boom. Ntibishoboka. Umviriza, mbega vyogenda kuvuga ngo akayabu kagendagende kumvikanisha intambuko zako gutyo. And when you hear that, Wumvise ivyo unatangura gutinya. ugatutanga and you start fearing. Kwijujumira, sijui kwijugumira. Kujugumira. Kwijugumira. Kujugumira Hanyuma mu mwijugumo uvuga mwizi na Yesu, mwizi na Yesu, mwizi na Yesu. Suko And mugoro. when you are trembling, you say, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Because of fear. Kubera ubwoba. Why do you fear them? Kubera kubatinya. Because Kubera they use a gun to kill you. bakoresha inkomu kugurasa. Wakoresha iki? What did they use? They can find a banana waste, inaitwa the peel, banana peel. Bashobora gutora igishishwa c'umuhwi. Yes? Yego. And they say, Bagacavuga that woman kuri uyu mugore, or that church kuri uri sengero, or that business, kuri iki gikorwa ubudandaji. just like the owner of this banana, Nkuko ufise iki gitoke nashaka iki gitoke, na kile kimuti kilijaa kile kitoke haitaki hii makoro hii. kandi kugera kijya giti kidashaka iki gishishwa, Na mwenye amekula utamu wa hii ndizi hataki hii maganda. na wa undi yariye akumva uburyohe bw'umuhwi adashaka igishishwa, Na maisha ya fulani isitakiwe na mtu. n'ubuzima bw'uyu muntu ntibwifuzwa n'umuntu n'umwe. Na atakaye mukanyanga atereze amundoke. Uzomuhonyora amuhonyora muheze. Unaangalia biashara Ugacuraba ivyo ukora vy'ubudandaji, haiendelei. nta na kimwe kigenda. Maisha yako ya kiroho Ubuzima bwawe bwo mu buryo bw'imhemu haipenyi. ntago buriko biragenda neza. Maombi Amasengesho haiendi fasi. ntahaja. Wewe uko wapi? Wewe uri hehe? Wahoze. Wahoze. Igihe cyo gusenga. In the time of praying, Usenga gute? when do you pray? Bega. You say, Imana yakuhaye ububasha mu rurimi canke mu vyumviro. did God give you power in your thoughts or in your tongue? Hallelujah. Hallelujah. The power of your life Ububasha bw'ubuzima bwawe, and the power of your death ububasha buri mu bubasha bw'ururimi, is in your tongue. buri mu bubasha bw'ururimi You are rwawe. able to say Urashoboye kuvuga whatever they said against me ibyo bavuga byose by bitandukanye the n'ivy'Imana power igomba. in the blood of Jesus. Ndabikubise hasi mu maraso ya Yesu I Kristo. demoralize them in Jesus' name. Ndabisambuye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. As the Son of God, Nk'umusamuragwa w'Imana, you are able to say urashoboye kuvuga the seed of God in me imbuto y'Imana muri jewe will grow, izokura, will bear fruit, izokwama ivyamwa, and it will bring glory to God. hama itera Imana icyubahiro. You are able to say, Urashoboye kubivuga I will live a prayerful life. kandi ugacubaho ubuzima bw'amasengesho, I will love the word of God. hama ugaca ukunda ijambo I ry'Imana, will live a holy life. ugacubaho ubuzima bwejejwe. And so it is. Kandi niko biri, Because God never lies. kubera ko Imana ntibesha. Hallelujah. Hallelujah. He honors his word. Umviriza, igihe cyose irubaha ijambo ryayo. Church, Shengero, are you ready to use your tongue? muriteguye gukoresha ururimi rwanyu? Do I have the sons of God in the house? Ndafise abasamuragwa b'Imana muri ino nzu. Let me hear scream for Jesus. Reka ndabumve muvugiriza akamo Yesu. Lift your hand to Jesus. Shira ibiganza vyanyu hejuru ku bwa Yesu. Start to worship him Tangura umuhimbaze with your tongue, n'akanwa in kawe your own language. n'ururimi rwawe. Glorify him. Mushire hejuru. Listen.
umviriza You are the prophet of your life. uri umuvugishwa w'ubuzima bwawe You are the one who speaks in your life. urubwira ubuzima bwawe Use your tongue. koresha akanwa kawe Grow up. kura Do not be calling apostle every time for prayers. umviriza nturinde ko apotre gusengera Pray yourself. sengera ubuzima bwawe You are a son in the kingdom. kubera ko uri umusamuragwa w'imana And when you take your place, kandi niwamara gufata when ikibanza I cyawe take my place, ugafata ikibanza nkafata ikibanza and cyanjye you take your place, ugafata ikibanza and cyawe you take your place, ugafata ikibanza the cyawe kingdom of God ubwami bw'imana will go like fire. buzogenda nk'umuriro I want to hear the voices of the sons of God. ndashaka numva amajwi y'abasamuragwa Sons of God, abasamuragwa lifting up their hand to Jesus oh shyira ibiganza byanyu hejuru because they know who Jesus is kuko muri aco yesu ari in their lives. mu buzima bwanyu Use your tongue now. koresha ururimi rwawe Speak to your life. vuga ku buzima bwawe I see chains being broken. uti ndabona iminyoro ariko iracagagurika I see chains being broken. ndabona iminyoro ariko iracagagurika I see limitations being broken. ndiko ndabona akarimi kariko In the karakugwaho name of Jesus. n'izina rya yesu There's some people who have had problems in their stomach. abantu bafite ibibazo mu maesitoma yabo You feel like you've been tired. wumva umenga And urabose it has been there for a long time. kandi uri kumasiga igihe kinini The Lord is touching you and loosing you. imana ikiragukorako kandi biraheze Because that is your freedom tonight. kubera ko n'umunsi w'umwidegemvyo The Son of God. nka samuragwa w'imana Where the Spirit of God is, aho mwe mu imana ari there is hari freedom. umwidegemvyo Shakarababa. sharababa kazoprotose Mekayandarababakote. ekosoprotaramakare rezoprotaramakare Mekarabakotaba. ipropratarabaso Mekesekarabo. Rakarababasekete. Mekayandarabakote. Nivariabaseketayaba. Prizo probakazibariaho. Prezo bakasakarara. Rezo propositiverekae. Rita bakobradaraboseke. Speaking tongues. Rizo provasa. Speaking tongues. Senga muri mutamenyekana. Speaking tongues. Senga muri mutamenyekana. Devil cannot hear you. Abantu bashaka kukumva. Devil cannot hear you. Abadayimoni bashaka kukumva. Demons cannot hear you. Abadayimoni bashaka The kugutahura. worshippers cannot hear you. Abadayimoni bashaka When kugutahura. you speak in your language, iyo uvuze mu rurimi the rwawe language of heaven, ururimi rw'ijuru because we no longer live, kuko ntitubayeho Christ liveth in us, ariko ni kristo ariho and the Spirit of kandi God, mwe mu imana He lives in us. aba muri twebwe He lives in us, aba muri twebwe and He intercedes for us aradusengera with groans that we cannot understand. atunihira iminitofugwa Allow the Spirit of God, emerera mwe muyera allow the Spirit of God emerera mwe muyera in you to cry, agrire to pray, to asenge intercede. agusengere You use your tongue. uri kurasengesa Use your akanwa kawe tongue. Use your tongue. koresha Use ururimi your rwawe tongue. koresha ururimi rwawe koresha Use ururimi your rwawe tongue. Use your tongue. koresha Use your ururimi tongue. rwawe Go for it. Go for it. Go for deep. bikore Go for deep. bikore 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 Go for deep. Go for deep. bikore bikore There is deeper. hariho idamba There is deeper. hariho idamba Deeper with God. hariho idamba idamba ryo mu There is mana another level. hari urundi rugezo There is another hari urundi level rugezo with hamwe God. n'imana With the Spirit of muri God. mwe muyera Get deeper. inzira indani Get deeper. inzira indani Get deeper. inzira indani For you do not belong to this kuko world. wanuka nturi muri ino si You are a son in the kingdom. wowe uri mu bwami You bw'imana are a son in the uri kingdom. umwana mu bwami You bw'imana are adopted. waragizwe You are led by the Spirit. urongorwa na mwe muyera And you are a seed. kandi uri urubyaro Fruitful seed of God. urubyaro rw'imana Kareboboketemekita. osarakarababababa Nerebesikatakatea. worekobosakarerebosa The Spirit of God is here. hemuyera ari hano He's moving. ariko aragendagenda He's changing history. ariko arahindura ibihe He's changing history. ariko arahindura ibihe He's sending new life. ariko aragira ubuzima abantu He's bushasha sending new life. ariko arahindura ubuzima bushasha He's saying ariko aravuga the journey ahead of you. hariho urugendo imbere yawe Journey ahead of you. urugendo uri imbere You yawe need His new life. urakeneye ubuzima bwiwe You need His new life. urakeneye ubuzima bwiwe Receive the new life of Jesus. akira ubuzima bushasha bwo muri kristo Receive the yesu new life of Jesus. akira ubugingo bushasha bwo muri kristo Receive the yesu new life with Jesus. akira ubugingo bushasha bwo muri kristo yesu With Jesus. mu izina rya yesu With Jesus. hamwe na yesu Some of us, bamwe muri twebwe our prayer life
ubuzima bwacu bw'amasengesho was covered. bwari bufuswe But I'm coming. ariko ndaje In the name of Jesus, izina rya Yesu I uncover you now. ndabukuyeko I uncover you ndabukuyeko from icyitwikiro every trouble, mu ngorane zose from every burden, mu mutwaro yose wogira from every laziness. mu bunebwe bwose In the name of Jesus, izina rya Yesu be free. Be itegemvye free. itegemvye Be free. itegemvye Worship the Lord God Almighty. utangure guhimbaza imana yacu In truth yabaye and in spirit. Hallelujah. haleluya Lift up your hands and continue to worship. oh bandanye uzamura ibiganza vyawe bandanye ushima imana There's someone here. hari umuntu muri kino kibanza You are sick of HIV. uragwaye umugera wa sida And God has spoken to you many times imana yavuganye nawe inshuro nyinshi that He's healing you. yuko igukijije Now, in the name of uyu Jesus, mwanya mu izina rya Yesu I cast out the spirit of wirukanye HIV. umuhemu y'umugera wa sida Lose in the name of Jesus. kera mu izina rya Yesu Lose in the name of Jesus. rekura mu izina rya Yesu Lose in the name of Jesus. rekura mu izina rya Yesu And now from the head kuva uyu mwanya kuva ku mutwe to the soles of your feet, gushika ku birenge vyawe sprinkle the blood of Jesus. ndavuze ngo amaraso ya Yesu Receive the power of the blood. akira ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Hey. Hey! Thank you, Jesus. urakoze Yesu 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 We love you, Jesus. turagukunda Yesu We love you, Jesus. turagukunda Yesu We love you, Jesus. turagukunda Yesu We thank you, Jesus. turagushimiye Yesu We thank you, Jesus. turagushimiye We Yesu thank you, Jesus. turagushimiye We thank you, Jesus. We turagushimiye praise you, Jesus. turaguha icyubahiro Praise you, Jesus. turagutaziriye We praise you, Jesus. turagutaziriye Yesu We praise you, Jesus. turagutaziriye